ntumbero yo kurwanya igiturire mu ishyirahamwe Parseme banditse igitabo kirimo ibitari bike byo kwerekana ingene igiturire cogwanywa. Icyo gitabo rero bakaba bagihaye n'umukuru w'igihugu, icegera ciwe, umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje bose bagihaye kandi abakenguza amateka n'abashinga amateka. Reka rero twumvize Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe Parseme ku rwego rw'igihugu, hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Turashima ko leta yagize akigoro kuvuga yuko ibijanye n'igiturire bitunganye n'ibiki byo wanywa igiteke kwanya ku buryo Burundi bwoshaka kuva muri ubukene. Turabishima mugabo turabona yuko ibikorwa nyezina bitari kubira nyaruka ngo biboneke. Nico gituma rero twasohoye iki gitabo tugihana abarundi bose bamenye ibirimwo, kumbure mwega mesha makuru musha uzamurabaza kimwe mugabo izagizwe twafatiye. Ubwa mbere ndiko nishatse kuvuga ibirimwo dufatira ku bintu ubwa mbere dufatira ku bintu bita mu gifaransa action de prévention, n'ingendo zitegeza kuja mu mategeko canke mu ngendo y'abategetsi ba leta kandi bikagaragara kugira zifatwe yuko ari nko gukinga bishoboka ivyo kugiturire n'ivyaha bijanye navyo. Ubwa mbere hariho kwerekana amatungo ya leta ku bategetsi bo hejuru bayinjiyemwo bayavuyemo. Turasavye ku vy'ukuri leta abategetsi bakuru berekana amatungo yabo, ni uko tudahereye gukurikiza amategeko ku rwego rwo hejuru n'ibikunda. Ibyizwa shingiro birabisaba mu nama ngingo ya 95. Loi anti-corruption ikorwa n'igiturire ibisaba mu ngingo ya 29. Rikavuga abantu bose bategeza kubikora kuva ku mukuru w'igihugu, abashikiranganje, biro za assemblée, ababura amatari, ba mustanteri, abajejwe ibigega vya leta hano hose mu mashira hamwe. None ivyo bintu ko bidakorwa, ivyo bintu ko turagwaye gutirikana amateka atari karakurikizwa ku rwego ntibikunda. Loi ya Cour suprême y'Ibanki Nkuru ya itegeko rigenga sentare ntayuzura Cour suprême mu ngingo ya 38 barayisoma bavuga yuko batabikoze ukwezi kumwe bashaka gukurikiranwa n'ubutungane. Sinzire ko muri leta bazi ko des poursuites judiciaires zishoboka ku bantu batakurikije iyo ngingo ukwezi kumwe guheze ayo mabanga yatanga. Ndiko turatira kuko none ngo gutungana bako tari kuburakora bwofata nk'ingingo yo gukurikirana mu tungane bo vyemera bo byo uja mu ngiro. Ni ukumenya yuko hariko haragara yuko icyakabi ni ibintu vya confident n'ahandi hose ntibikunda ko abantu b'abategetsi bakuru ari gusanga mu masoko ya leta ari baja gutora amasoko ya leta, ntibikunda. Confident tuzamana muri confident hari beheruka gushikira umuyobozi icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka. Ubu hateza kuba enquête tukaraba abo bantu bashika muri amashirahamwe leta ya grossiste yasuzuma baronse amasoko gute. Tuve mu bintu byo kubeshanya abantu babeshanya ibintu vema. Wewe umutegetsi wo hejuru uhembwa imishahara yo hejuru ni utuja no kuba mu masoko ya leta uza turavye no kugabana no kubaho kw'abantu none abandi bantu bashaka babeho gute. Uronka imishahara amasoko ya leta tugenda wihe byose ari mu bigira ari wabigira hama abantu le confident ni kintu kija mu migenzo y'abantu ko baragwana ituri no mu bihugu vyose confident hari ibintu umaje kujamanga leta wucu bandi yakitegeza kuba tukaraba haji isukari bura abo baja kugira bacha ba confident ndi umutegetsi ngira ndandaze nduzi ibiciro haguma ingwano y'inyungu ziwe n'intuze confident n'ukwa inyungu zikurwaniramo. Ico ni kintu guhagara ibintu by'ubu by'amakado ahabwa abategetsi bijyana ibihugu byoje bikoresha mu giture nta mutegetsi agenda ngo bariko baramuha amakado bamushira ngo ubuganuke bijya ntibibaho byabizi ko birazana odeur ya polisi n'ibintu rero bibuzwa canke ingena amafaranga ya leta akoreshwa transparence. Amafaranga ya leta ingena akoresha ubu barodita muri leta hano hose faranga rya leta yakurikoresha audit ntabihari. Amafaranga leta akoreshwa barodita mu gushikira audit nyene ati mbega amafaranga yakoze iki, hubatswe ishuri, hubatswe isahute, iyo audit. None bijitagira audit general nyene ibintu byaranguwe nabo yajya none bo transaction y'isite y'abantu usanga
baravuze ko Agence nationale de renseignement financier abantu usanga amatezo y'amahera arunda mu bazu bagakora ibikorwa amahera ataboneka mu masirikwi office ataboneka mu mabanki byose ni ibintu bitabaho. Ivyo bintu rero zo president izo zitarashikwa ko nta gitiro kiragwanwa kabisa. Ubugira kabiri ni ingene abantu bashobora kuvugira hejuru abarayituye amaradiyo mwe muri he ko tutacuma amaradiyo avuga hantu impuzi biture hatageza kuba synergie kandi biture bijya rero ibinyene bikomakomeye gutunga bidaciye mu mategeko ibi tingena amasoko ya leta tangwa ivyo kunyonera amatungo y'igihugu hakaba des journalistes d'investigation n'ababishize habona bagakingirwa. Urumva ahantu umuntu ashatse kwerekana ko ari ubusumuka zo ko baramwiruka inyuma none bizovugwa n'abandi ko nibwizwa shingiro risaba umurundi wese gukingira amatungo y'igihugu irayimurekurira. Ica gatatu mbega inzego z'ubuhinga zikurikirana ahantu nyene banyone igituze ziko zikora gute Cour des comptes sentare y'amatungo ya leta ubugenduzi bukuru bwa leta nta brigade ya special gukurikirana igituri bavuga ko ubutungane ngo butagikora ngo murumvise ko ari wakunjira kugagira none nizihe nzego ziriko zikora ivyo bintu. Twamwise ibintu byabaye muri ministère des finances n'uruhe rwego professionnel ngo duha rapport ya bijya bintu rutugira enquête iyo vyazananye bavuze ngo hari none ni n'uruhe rwego rugira enquête professionnel mu buhinga bw'abati tugende kuramushira nka rwego ca leta ko bigeze kuba kwamahanyuze turabe neza ingene vyazananye n'abandi bashobora ko ari bize mu ruhara bavyerekane bafata ivyo bintu. Hari ico bita la répression judiciaire guhana ubutungane batabuhaye inguvu runengwa cyo bita réforme de la justice babuha inguvu bushobora kurikirana n'ivyo. Ejo urabona Cour suprême muri article ya 38 ivuga ati niyo yakira ama déclaration de biens abategetsi Cour suprême. None uwo president ko simara kujya afise nk'ubasha bwo kubwira ati mutabiza yigirana bakurikirana ariko biranditse Cour suprême itaza kubikora urumva ni harimo intuze ikibazo ibintu birabo kumva ngo umuntu yabajijwe hariya none tutegeza kuronka raporo z'inzego zikoresha amahera ya leta zirimwe abahinga niziduhe raporo ingena amafaranga leta bayakoreshwa aho hantu n'aya mategeko rero iyo guhana imbambe amategeko nyene loi de corruption itegeko rigiye guhana iturire hariho ibunenge byinshi bari barabonye abantu bikikamo bituma ritariko rakora neza. Twaravuze tutinyire ryo tera imbere ryogira ryo shobora gukosorwa mugabo ibintu bijyanye ngaho kandi n'ibitabo byerekana ingene ryari gukosorwa byarakoze bivyerekana ubushakashatsi ingene gituriye ingene ukigeze cyo bita président de la corruption biriko birakorwa ama étude ivyigwa ahandi ati naka 15 haraba ivyigwa akaranga nyine rero kiko kira nibaza rero yuko tudashikiriye yo kuvuga abantu bakamenya n'ivyaha by'ibiturire ivyari byo turumva rero kugira ngo strategy ngo intumbero rwa igiturire bagaca umucume ngo ni igiturire ejo dataguca abapolisi bahanamwibara baramugira ivyaha ntiturumva leta canke ariko barigisha ku mugaro ivyo vyaha ivyari byo byinshi. Mwabonye abariko baranyuza amatungo y'igihugu mu badenonse mwabonye abariko barakoresha ibikoresho vya leta amamodoka ya leta biranditse avis de biens sociaux mwabonye ko ariko baronona amategeko y'iguzi blanchiment abantu baza kuvuga ngo barakora ibikorwa by'iterambere ngo niko barembeza mu mahera atabone yavuye ibyo si byaha bihanwa n'icyo tegeko mwebwe na mega menshi bakuri ibi byaha ntibyigishwa ngo abantu babimenye aribyo biri muri iryo tegeko nyine nico giturwa cyo gwanya gute n'ibyaha bijanywe naco. Nibaze rero ko hageze yuko abantu baja ku bintu nyabyo bituma igiture mu Burundi cyo gwanya nyuma y'ivyo ibyo biti bitabaye bo tubona ingene cyo gwanya igiturire byoshoboka confident kandi rira hanu hose jewe ibihugu bitace mu byagwanya igiturire kugira tuti confident donc inyungu zigwanira mu muntu nico kintu cambere baraba
wewe nyimba ushinzwe amabanga ya leta nyimba uri umupolisi si uca ufurunisa ibiharage mu gipolisi ibintu rero nka bene ivyo urumva ni ibintu rero umaze gushiraho amategeko abigenga usanga no guhana batabikurikije yo niyimvira rero yuko nta ushobora kwanya igitura avuga ngo ndarindiriye ngo nzofata umwe ngo nshenza ndahana gutya naho nyine mengo no kuyinjo ya rero no nk'ijya society ntajya nta gihano kuvuga ngo amande bahagukora no kuri list ni kuca umvaja mu mizinge ne nasosumo mbere yo kurikiranwa yasosumo yo kurikiranwa uravye nyine amategeko ya tujya mu atanga amasoso ko muri sosumo none we aya masoko yatanze gute appel d'offre donc wewe cyo guhamagara appel d'offre byabaye ryari selection yabaye ryari ani vyanditse mu mategeko cyo no kuri abarundi matura biturire mugabo nibi ibyo tubona bitiri ko gacha amategeko tubibona igitwe kurwanywa abo mo hejuru nyene n'umuturura nyene bategeza abantu bategeza kunywa umuturura cyane